aha iwacu twashizeho nakabijya sinzi ko wakumvise twararavye ku munsi wa gatano kwa gatandatu umuntu ashoboye kwideplace agashika ngaha ahejeje kuryoherwa urabona ni wabo urukundo ni mu munezero udasanzwe catumushikana kumuhana nta mafaranga tumusaba oya wow ni vyiza urumva rero nk'abantu baba mu Gasenyi avuga ati je gushika kuri happiness ku mukoni birangora ari nzi yashika ngaha hageze gutaha muca mu deplace baca mu deplace buryo twariteguye abashaka kugenda ni moto baragenda ni moto bashaka kugenda ni modoka baca bashikana ni moto urumva yuko aha hantu naho gusohokera by'ukuri mwarabibonye mu mpera y'umwaka uheze uyu uturangije twarabazaniye uyu diwani turashirako niga club wa Love Music turazana babiri kandi barabiteramishije biragenda neza n'abandi tuvuga ko babakuriye muga mu muziki nitwavuga ko babakuriye bose barashoboye nabo tuzobatumako kandi bizokunda imbere ejo hazoza urabona twubatse mu buryo bw'inzu ziciriritse twifuza gutera imbere kuvuga tubaka izindi nzu zisumvye ubwiza izi ego. Bonjour les amis bakunzi ba Sky Media TV bakunzi ba Sky Media Burundi hope yuko mumeze fresh yani 2023 narakubwiye yuko nugukorana n'abantu bari ku kivi uyu munsi rero nakubwira ati wakoze cyane udahengeshanya gufyonda like kuri page yacu ya Facebook na subscribe kuri YouTube ya turi ku mukoni kuri Happiness Hotel ku iwabo n'ivyishimo twagiriye ibakwe no guhura n'umuyobozi wa Happiness Hotel kugira ngo tuganire ubona yuko ari hotel iri kirabikora neza ngaha mu ntara ya Muyinga mwaramutse cyane mutaha mwaramutse gose ego kuba ariko baradukurikirana turi kumwe nande muri kumwe n'umushinga ntahitwa ni Harizwa Thierry avuka mu ntara ya Karusi ariko kwiyungunganya kwiwe gukoreye mu ntara ya Muyinga ego Thierry turashaka kutubwire kuva ku ntango kubera iki washimye mu ntara ya Muyinga ko urimvukira mu Karusi bo nashimye mu ntara ya Muyinga kuko niho mbaye imyaka myinshi niho nakuriye bisigura ko inshuti n'abagenzi ariho bari ego tugomba rero utubwire icyumviro cyo kubaka Happiness Hotel caje gute byagenze gute bo umuntu akiri umwana akiri muto turafise tugambi twahereye ko twaroroye impene tumaze korora impene turazigurisha turatangwa kudandaza turatera imbere tuvuye ku mpene tuja ku nka hageraho twiyumvira ati reka dutangure tubake tumaze kubaka turaraba ahantu duherereye dusangana ahantu haca ingenzi na cyane cyane urabona ko twegereye umupaka ego wa Tanzania tuvuga ati reka tuje mu byo kubaka hoteli kugira ngo ba mukerarugendo bashobore kuronka aho batemberera bongere baryame bongere bafungure no kunwa abantu ego Happiness Hotel turabona apari yo kujya no gufungura hariho n'ahantu abantu bashobora guteramira icyumviro cyo guterama mwagitanguye ryari icyumviro cyo guterama twararavye turavye kuntu gisagara cyo kiratera imbere abantu benshi dufise ivyo dukunda twaraganiriye n'inshuti bamwe barabidusavye bamaze kubidusaba cha turabashirira mu ngiro cha turarondera ikintu cyo kuza turabateramisha muri weekend mu mpera y'indwi no kuvuga kuva ku munsi wa gatanu no ku wa gatandatu kugira ngo abantu bashobore kuruhuka bavuye ku kazi ego mbega usivye abateramisha musanzwe mufise abantu baza guteramisha ngaha cankwe nabo nyene musanganywe mwahaye ubuzi bafise amakontra ngaha nta makontra turabaha kuko urabona tumaze amezi make turi muri ese mugaye ko biragenda neza ariko amakontra dushaka kuyatanga tumaze kubona umwimbu guma utera wiyongera amakontra tuzoyatanga ego ni igiki ni yihe ntambamye mumaze guhura nayo urabona iyo wubatse hotel abantu barara mu gacushiramwo nihe ntambamye nayo mumaze guhura nayo ngaha mu majambo make mu ntara yacu nziza ya Muyinga nta ntambamye nimwe turahura ibintu bimeze neza ego ni kihe cizere mufise cimbere ejo hazoza imbere ejo hazoza urabona twubatse mu buryo bw'inzu ziciriritse twifuza gutera imbere kuvuga tubaka izindi nzu
zisumbye ubwiza izi ego nuyuhe muriri ego reka tuje mu gisata c'imyidagaduro kuko hanini niho nje nkunda kwibanda cyane kuko nivyo birebana no gwaruka kandi Sky Media nayo ikabikorana no gwaruka nabahe baririmbyi wipfuza yuko wozana ngaha muri Happiness Hotel muri Happiness Hotel nk'abaririmbyi bo ngaha mu Burundi wacu wumva wipfuza twipfuza mu majambo make ntitwifuza kuko turabikora twama twabikoze mwarabibonye mu mpera y'umwaka uheze uyu uturangije twarabazaniye uyu diwani turashirako niga club wa I Love Music turazana babiri kandi barabiteramishije biragenda neza n'abandi tuvuga ko babakuriye mbwa mu muziki nitwovuga ko babakuriye bose barashoboye nabo tuzobatumako kandi bizokunda ntabo twipfuza ahubwo bose turacabakeneye kandi tuzobakoresha tugarutse kuri ibyo nyene by'ibiteramo nimwe mu bitegura canke murafise abasanzwe bategura ibyo by'ibiteramo bo turi mu bitegura kuko bibera iwacu hama turafise abo dukorana ngaha nka DJB uramubona n'umuntu amaze igihe kinini mu by'umuziki turafashanya tukayaga tukaraba ivyonezera abantu akari byo tuzana ego tugarutse ngaha nyene urabona mufise igisata c'imyidagaduro kinini ugwaruka gogo ngaha imuyinga rusanzwe ruri mu gisata c'imyidagaduro ndavuga nk'abaririmbyi bazoronkera koyoko gute ngaha iwanyu twebwe ngaha iwacu umuntu wese afise impano yo kuririmba afise ico yerekana turamuhaye karibu kandi tukamutera n'intege akaza haje n'abandi akaba ari abakira n'uyundi ahari tutazi turamuhaye karibu aze mbega hariho impano zoba zimaze kushika ngaha mukabona yuko zoba zibikora neza cyane ego turamaze kubona umuhungu akiri muto yarashoboye kuturirimbira neza ego bariho turumva ko hariho n'abandi ariko turabatumiye nabo bazi ego sa turashaka rero ugire nk'ijambo woshikiriza nk'abariko barakurikirana Sky Media bipfuza no gushika ngaha kuri Happiness Hotel jambo noshikiriza nuko duhaye karibu abantu bose muri Happiness Hotel bakira neza Happiness Hotel aha iwacu twashizeho nakabijya sinzi ko wakumvise twararavye ku munsi wa gatano kwa gatandatu umuntu ashoboye kwideplace agashika ngaha ahejeje kuryoherwa urabona ni wabo urukundo ni mu munezero udasanzwe catumushikana kumuhana nta mafaranga tumusaba oya wow ni vyiza urumva rero nk'abantu baba mu Gasenyi bavuga ati je gushika kuri Happiness kumukoni birangora ari nzi yashika ngaha hageze gutaha muca mu deplace baca bamu deplace uburyo twariteguye abashaka kugenda ni moto baragenda ni moto bashaka kugenda ni modoka baca bashikana ni moto urumva yuko aha hantu naho gusohokera by'ukuri ni kihe kintu wari wimvira ko nukubaza nkumbure ngo ntakubajije wipfuza n'ubundi kongerako ikintu wari kumbaza utambajije ati mbega mu gihugu muriko murafasha iki voilà kongere kore mbo mu gihugu no kuvuga urabona ngaha muri Happiness Hotel haragutse twaratanze ubuzi turaboha abashomeri ubu turafise abakozi bagera ku 200 urumva ko nakara kantu keza ego sawa gira rero akajambo utekereye abanywanyi ba Sky Media abakunzi ba Happiness Hotel kugira ngo citurangize abakunzi ba Sky Media ego Sky Media turiko turayiraba ikirabikora neza kuko urabona idusanga aho dukorera ikatuyagisha utarafise uburyo bwo kumenyesha ivyo akora akabishikiriza rero nakaryo keza umuntu wese niyisange muri Sky Media urabona ko muriko muriteza imbere cyane ego mukomeze ego hama abanwanyi bacu ba Happiness Hotel nabonyene bafise ivyo bashobora ko tubahindurira boca no muri Sky Media bakabimenyesha tukuguma twabihinduye guys murabyumva rero muri commentaire zanyu turakeneye Thierry azoba ariko arazisoma buruko ikiganiro kiza kiracako Thierry ndaza azoba ariko arakurikirana asoma ama commentaire nimba rakantu ushobora gushikiriza
drop comment ndazi nawe azoba ariko ya ndakubwira rero ati wakoze cyane wewe wafashe umwanya wawe uraraba ikiganiro kuva ku ntango kugeza ku mwisho. Ndakubwira ati wari kumwe na Amigo Amin Chaga the classic kuri microphone, behind camera twari kumwe na Darlene kuva muri Sky Media. Mwakoze cyane ku kandi kanya no kundi munsi. Bye bye, ciao ciao.